Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, abari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye, mwese mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, bari mu ntara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi kuri ubu ngubu, Agathon Rwasa ahejeje gutangaza amajambo akomakomeye cane ku ntwaro ya CNDD-FDD. Aravuga ko ngo intwaro zabanje zagiye zikora ubwicanyi butandukanye, nko mu ntwaro y'umuhisi Michel Micombero ngo ntaho bitandukaniye n'intwaro iriho ubu ngubu ya CNDD-FDD, ngo ubwicanyi CNDD-FDD iriko irabandanya gukora ngo ataho butandukaniye n'ubwakozwe muri 92 bwakozwe na Michel Micombero. Ku ngoma yiwe ngo barashira abantu ku rutonde rw'abagomba kuzokwicwa bagendeye ku bwoko bwabo, ngo kuri ubu ngubu naho abantu barashigwa ku rutonde bagendeye ku vyiyumviro vyabo. Agathon Rwasa ayo majambo ayatangaza bivanye n'uko abantu babandanya kugenda bashirwa ku ntonde z'uko bagomba kunyuruzwa bakicwa bikozwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ngo kandi abo bashirwa ku rutonde n'abafise ivyiyumviro vy'umugambwe CNL bayoboka cane cane Agathon Rwasa, mbere ngo bo mu mugambwe wa Sahwanya Frodebu ngo nabo barabandanya gushigwa ku rutonde, hama bagaca baja kwicwa bakagandagurwa. Ivyo vyose biriko bigenda bivugwa rero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Politike biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD-FDD ubandanya gukora amabi akomakomeye cane afatiye ku ntwaro yabo n'ivyiyumviro vyabo vyo kwica no kugandagura benshi mu batavuga kumwe n'ubu butegetsi, mu bataja mu mugambwe CNDD-FDD, abihaye canke biyemeje kuja mu mugambwe CNL bagaca bagandagurwa. Uwutavuzwe ze kumwe n'ubutegetsi, uwudashigikiye ivyiyumviro vya CNDD-FDD, uwo nguwo arahagarikwa agapfungwa yagirizwa ivyaha bikomakomeye cane, ivyaha vyo kugambanira igihugu, vyo guteza uguhungabanya umutekano. Benshi babandanya kunyuruzwa n'iperereza ry'Uburundi n'igipolisi, imbonerakure. Utwo tugwi dutatu nitwo tuvugwa cane cane twagirizwa amabi yafatiye ku bwicanyi bubandanya kugenda bukogwa, bubandanya kugenda bubera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru aremeza neza ko mw'iperereza hari umugabo yarazwi ku izina rya Nestor Niyomugabo. Uyu yarafashwe akaba avuka mu ntara ya Bururi. Uyu mugabo yakora muri Bankobu, aho rero yaje gufatwa agafungwa. Mu makuru kuri ubu ngubu barabaza General Ildefonsi Habarurema na Prokireri wa Repubulika Manirakiza gusigura aho Nestor Niyomugabo yoba aherereye. Ni mu gihe Prokireri wa Repubulika niwe mushinjacaha mukuru wa Repubulika w'igihugu cacu c'Uburundi hafashwe ingingo y'uko nyine uyu Nestor Niyomugabo agirirwa n'ivyaha akajanwa gupfungirwa mu mpimba. Inyuma yaho ngo yaje gukugwayo ajanwa mu gasho
kari hafi na katedrali Regina Mundi, ibiro n'ibiro vy'iperereza ry'u Burundi, aho rero yaciye ajanwa gupfungwa no kubazwa gushika mangaya. Umwaka uraheze abiwe bararondeye barabuze ntibabona uwabo. Kuri ubu ngubu batanguye gusaba Generale Ildefonse Habarurema kwerekana ikiziga niba boba baramwishe, nibatange ikiziga canke niba akiriho nibamugaragaze canke bamusubize mu mpimba, bagaragaze aho uwabo Nestori Niyomugabo yoba yarajanwe. Umwaka uraheze avanwe mu mpimba ajanwa gusambishwa kandi mu biro vy'iperereza. Hakibaza ni gute umupfungwa bari mu ibohero rikuru rya Mpimba agaca aja kuvanwayo akajanwa mu busho bw'iperereza. Haribazwa ninde atanga ubwo bubasha bwo gukura umunyororo mu Mpimba ukamujana kumupfungira kuri polisi, kuri sitasiyo ya polisi canke mu gasho k'iperereza. Ivyo vyose birabandanya kwibazwa ko, ariko ubutegetsi bwa Gitega kuri ubu nta kintu buriko burishura, nta kintu buriko buragaragaza ku bijanye n'ivyo vyose birimo birabandanya kugenda bishikira igihugu cacu c'u Burundi. Aya makuru abandanya kugenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, rero ibintu bikaba bitoroshe na gatoyi, aho basaba iperereza ry'u Burundi kwerekana abo bose baciye banyuruzwa. Hari n'abandi bagabo batatu bariko baratabarizwa n'ababo banyurujwe ngaho muri zone Kanyosha mu Ruyaga, muri karitsiye Ruyaga niho baciye banyuruzwa muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abo nabo ababo bakavuga ko barondeye bagaheba, indwi zitatu ziraheze, bavuga ko rero icizere catanguye kubura kuko batazosubira kubona ababo boba bakiri bazima. Barakeka ko boba barishwe n'igipolisi canke iperereza ryo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, bakaba batabaza rero ko ababo basubira kugaragazwa canke n'igipolisi kibapfunze kikaberekana. Ubusho bwose bararondeye barabura, n'ubuhanamiye igisagara ca Bujumbura nabwo baciye baja kurondererayo ababo, baraciye bababura, bababuze irengero. Bakaba basaba ko rero ivyo vyose bigomba guhagarara, ababo bakaboneka bakiri bazima. Mu makuru y'amagara y'abantu, tuje mu gisata c'amagara y'abantu, ibintu birabandanya gukomera cane ko karanda k'ingwara y'ibihere kabandanya kurandagatana ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Barasaba abategetsi batandukanye kugira ico bakoze kugira ngo bagwanye ako karanda k'ibihere kiswe monkeypox mu rurimi rw'icongereza, aho rero kuri ubu ngubu biboneka ko mu Burundi bugeramiwe kandi ko ivyangombwa vyose canke ivyankenerwa vyose bashobora kwifashisha kugira ngo bagwanye ako karanda k'ingwara y'ibihere ntago biriko biraboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe Uburundi buhanamiye igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, cane cane mu kibaya ca Rusizi ahavugwa iyo ngwara y'ibihere, kandi n'abarundi bakaba babandanya kujabuka baja muri ivyo bice bagaruka bashobora kwizana iyo ngwara y'ibihere iriko irabarizwa ngaho muri Kongo. Ibihere vy'inkende biboneka ko na OMS
rya shirahamwe riharanira amagara y'abantu canke rijejwe amagara y'abantu kw'isi igisata ca ONU, bavuga ko rero iyo ngwara ya monkeypox ibandanya gukwiragira irya nino mu bihugu vyo mu karere. Ibihugu vyo mu karere duturanye bimwe bimwe bikaba vyarafashe ingingo zikomakomeye cane kugira ngo bakinge abanyagihugu babo batagwara iyo ngwara, ariko ngo mu Burundi biboneka ko ata kintu kiriko kirakorwa kugira ngo bakingire abarundi kuba bo kwandura iyo ngwara y'ibihere vy'inkende monkeypox. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikako wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa n'agahwane.